mwana uraha muraraba uno munsi kuko umugani bawuciye mu Kirundi ngo umwera uva hehe ugakwira hehe. Reka nsubiremwe numve yuko muzi gukompleta. Umwera uva hehe umwera uva ibukuru ugakwira hose, ugakwira isi yose. Aha anicigwa ku bavyeyi n'abana, nitwagera muhira turirimbane n'abana, duteramane n'abana, dusengere hamwe n'abana. Abana batwiyegereze natwe tubiyegereze. Kaze chorale irishura. Mwe mwahora mubangutse mwebwe ntimugire bishasha mwaka mushasha mubanguke. Chorale irishura mwaje sawa, ndabumva niho muri. Kazi nyinyi ni waimbaji wazuri na wajua sana na wafahamu sana, mukorera ku rutonde ndabizi. Aha ndazi mu mwanya mutoye muzo wamuhejeje kandi muhejeje kuduhezagira. Kazi
ikaze cyane kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Reka nsabe mwese muduze ibiganza hejuru turamutse nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, tumwikaze mu kino kibanza. Tugiye kumva ijambo rishikirizwa n'umuvyeyi. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Ya kuwa Bwana yu mwema. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Mungu yu mwema sana. Onjeni makimbilio yetu. Onjeni mwenye kutupenda. Upendo na uzima wa milele. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema.
ubwirize murabe ubwirize ubwirize murabe ngene umukama ari mwiza amashimeshe cyane Imana rero iraganje tugadutangure rero tuyitambire abari bicaye muve hasi tubaze tugatambe neza komera amashiru gasumba kuko ariyo Mana isumba byose urema kwiye gushimwa komera amashiru gasumba kuko ariyo Mana isumba byose urema wacu kwiye gushimwa komera amashiru gasumba kuko ariyo Mana isumba byose urema wacu kwiye gushimwa komera amashiru gasumba kuko ariyo Mana isumba byose urema wacu kwiye gushimwa komera amashiru gasumba kuko ariyo Mana isumba byose urema wacu kwiye gushimwa komera amashiru gasumba kuko ariyo Mana isumba byose urema wacu kwiye gushimwa kuko ariyo Mana isumba byose urema wacu kwiye gushimwa
wacu ukwiye gushimwa komera amashyi udasumbwa kuko ariyo mana isumba byose rurema wacu ukwiye gushimwa komera amashyi udasumbwa kuko ariyo mana isumba byose rurema wacu ukwiye gushimwa komera amashyi udasumbwa kuko ariyo mana isumba byose rurema wacu ukwiye gushimwa komera amashyi udasumbwa kuko ariyo mana isumba byose rurema wacu ukwiye gushimwa. Haleluya. Nebwe rero cyamwanza mu ruhuke gatoyi komeza gusenga nayo yegere nyiricubahiro Mana mushobora byose ni wewe wamuturinda warinze abarundi n'Uburundi none nubu ukaba uvyagiye hagati yacu nuhezagirwe imyaka n'imyaka nimufata ivyicaro. Nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mukuru wa sentare ntahinyuzwa n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mukuru wa sentare yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mugize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, banyakubahwa abashingamateka n'abakenguzamateka, banyakubahwa bashikiranganje, banyakubahwa bayobozi bishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, nyakubahwa buramatari utwara iki gisagara ca Bujumbura n'ababuramatari byagize intara z'igihugu bitavye iki gikorwa kidasanzwe, mwanyakubahwa murongo y'ibisata bitandukanye mu bisata vy'igihugu, haba mu ntara canke haba mu bushikiranganje butandukanye no mu zindi nzego, banyakubahwa mwaje muserukira imigambwe, amashirahamwe y'abigenga, bamenyesha Mana mwaje muserukira amashengero n'amadini atandukanye, mwanyakubahwa mwateguye uru rubanza, mwanyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, aha turi imbere y'Imana, twese imbere y'Imana tuko chini ya ulinzi, twese rero umwe wese yiyumve mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro. Salamu alaikum. Tugire Kristu. Yesu ashimwe. Imana nihezagirwe imyaka n'imyaka.
ntituzokwigera duhengeshanya gukengurukira Imana mushobora byose, kuko mu Burundi yaraduhaye kuyimenya. None murabona yuko imigisha igumiza ku gihugu uko bukeye uko bwije, kubera twamenye Imana. Dusubire tuyikomera amashi. Uno munsi twakoraniye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, tuvuye mu mihingo inyuranye, tuje gutambira iyo Mana, tuyisenga, tuyisaba no kubikurikira ku myaka ikurikira. Twakoranijwe rero n'ijambo dushikiriza Imana, ijambo ry'impanuro kugira ngo tumenye ingene tugiye kwigenza mu bihe bikurikira. Badusomeye igisomwa ngendegwako, ikisomwa gihimbaye cyane ku Murundi. Tubanze turabe iri jambo ry'urufatiro. Umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro uvangamwo. Imana yarahaye umugisha Uburundi kubona twarayimenye, n'umugisha ukomeye cyane. Ntimuze mubone hari ibishitse ngo muce mwibaza ngo numubabara Imana ivanze. Irabireka bikaba kuko ari izi yuko ari ibihagarika, kandi bigira kugira ngo irabe ukwemera kwacu aho kugeze. None rero nico gituma tugendera kuri impanuro. Tubanze tubimenye twese, umwe wese amenye mu kanwa kiwe ibivamwo. Mu kanwa kawe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Kuri mwebwe rero ntibikabuko, mwebwe bene wacu, mu kanwa kwanyu ntihavemwo gusa imihezagiro. Umukozi w'Imana aragendereje neza, asanga igihe twari mu marira muri iki gihugu cyacu vyavuye mu kanwa kacu, kubera abarundi bama bariko baravuma Burundi. None rero kuva uno munsi dutangure ico gikorwa cyo guhezagira. Mu kanwa kacu nihavemwe imihezagiro, ntasubire kuvamwe imivumo. Uburundi bwacu kiba igihugu cahezagiwe. Uburundi bwacu ni igihugu gifise umugisha. Nta mubabaro rero Imana izosubira kuzana mu gihugu cyacu. Ubugira kabiri, uwufise ubwenge n'ubwitonzi niyerekana ibikorwa vyiwe biva mu kwigenza neza, mu kugenza buhoro no mu bwitonzi. Abarundi nitube igisata koko Imana nayo inezerererwa kuri iyi si. Tugendera ubwitonzi nibwo bwenge. Ufise ubwenge n'ubwitonzi niyerekane ibikorwa vyiwe biva mu kwigenza neza. Ubwa gatatu, nimwaba mufise isharirira n'amahane mu mutima wanyu, nimureke kwirata no kubesha muhonyanga ukuri. Ubugira kane, ahari ishari n'amahane haba hariho amahindagu y'amoko yose y'ibikorwa bibi. Ahari Imana imisi yose haba ubumwe n'urukundo. Ahari shetani haba amacakubiri. Umutima ugenzwa na shetani urondera ivyo utandukanya na bene wanyu. Umutima urimwo umutima mweranda nawo urondera guhuza nabo mu bana bose. None rero ko twagize Imana tukayimenya, tugendere umutima wo kurondera ikiduhuza. Kuva uno munsi ntituze dusubire kurondera ikidutandukanya, turondere ikiduhuza. Nimwamiza agatima ku vyiza vy'ijuru, kuko ubwitonzi buva mu ijuru ntibugira kanenge. Buremesha amahoro, bukengenga, bukubaha, bukuzura ubuntu n'ibikorwa vyiza.
ntiburenganye ntibwiyorobeke. Ubwa gatandatu, igikorwa cy'ubutungane kirangurwa mu mahoro n'abaremesha amahoro. Ngizo ingingo ngenderwa ko dutegerezwa ko dufise kumuzirikanyi iki gihe cyose kugira ngo tuve ngaha zamaze kutunyura gushika no mu misokoro, kugira ngo tuzigendere kuva tuvuye ngaha gushika ku muhero w'isi, tugendane n'Imana. Bavukanyi abarundi twarabaye babahe biyake ntirigasubire. Wa wundi ati cira imoso ntirigasubire. Imana yaraduhaye igihugu cyiza cyane. Ushaka kubimenya nasome mu gitabo cy'amategeko ikigabane c'8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku w'icumi. Niho muza gusanga Uburundi ari igihugu cy'isezerano Imana yahaye abarundi. Ntitwanjanjwe rero kwisezerano. Imana yaduhaye kubihanga rimwe rivuga ururimi rumwe. Kugira dutegere ivyo tubanze dusubira inyuma kugira ngo tubitegere neza. Nitwamara kubitegera duheze twugurura inzira, dufatire ku karorero k'ihanga rya bene Isirayeli. Paulo yarabivuze ati sinshaka ko mubiyobegwa. Nanje aha mu Burundi sinipfuza yuko mubiyobegwa. Ivyanditswe ku bakera, ivyanditswe kuri bene Burahimu, kuko twebwe turabuzukuru ba Burahimu. Ivyanditswe rero ku bakera vyanditswe kugira ngo bitubere akarorero, kandi vyanditswe ngo bitubere impanuro. Niko umutumwa Paulo abitwigisha. Turabe rero abo bambere kugira ngo tubafatire kwa karorero. Imana mu kurokora bene Isirayeli yabacishije kure mu bugaragwa, bamara imyaka 40 kugira ngo ibacishe bugufi, ibageze imenye ikiri mu mutima yabo, imenye ko bazozigama amategeko yayo canke ko batazoyazigama. Abarundi natwe twaciye mu nzira ya kure. Nakengurutse no munsi watugaburira ijambo ry'Imana. Batubwiye neza yuko uwuzi vyinshi azobazwa vyinshi. Abarundi rero Imana yaraduhaye kuyimenya. Muribuka wa mwungere yasubira kudukebura ati mureregwa. Ibi bintu mwatanguye mugahirahira mugasubira inyuma, tuzobibazwa. None rero Imana yaducishije kure kugira ngo tuze turinde dusubira kuyibuka. Kuko abarundi kuva kera narindi twamye twemera Imana imwe rudende, Imana rurema. Yaremye ijuru n'isi, ari yitanga inka n'ibibondo. Kuva kera narindi twemera iyo Mana. Ariko amageragezo araje gushikaho tuja mu ngorane zituma mbere tuyibagira. None ubu rero twarasubiye kuyibuka, ko twayibutse rero imihezagiro irashitse. Kandi aho sagaseseshwa rumuri. Sagaseseshwa rumuri. Muravyibonera kuva igihe twatagoye kwibuka Imana, niho imihezagiro yataye kuza ku Burundi, dutangura guca ubwenge turabona. Muri ubwo bugaragwa Imana yarateje inzara abanyisirayeli kugira ngo basonze bayisabe, kandi bereke yuko naho umuntu atabona umurima ashobora kubaho, kugira Imana yerekane ubushobozi bwayo. Umuntu wese akamenya yuko ikivuye mu kanwa k'Imana arico gikiza. Imana kandi yarabacishije mu bugaragwa kugira ngo bacike inkokora, bakora ibidakogwa, gutyo nayo ibereke ubushobozi bwayo.
muribuka igihe batanguye kwidodomba bakabona ko Imana yabahevye, baridodomvye ngo babuze inyama, ngo mu Misiri hoho barya inyama, kandi bazi ko bariko bagenda ahantu heza. Imana kugira ngo ibereke ko ari Imana civuga iti ndabaha izo nyama mugabo ndazibaha zibace no mu mazuru. Imana ntiyemera abanyamunoho, Imana ntikunda abanyamunoho. Baririye inkware ikirazizana ntibaziriye, zaciye zivamwo ikiza, bapfa bataziriye kubera umunoho. Muribuka kandi ko bacitse inkokora gushika aho bibazira ishuri ngo ni Imana yabo yabakuye mu Misiri ngo izobarongora. Murazi igihano Imana yabahaye, yavuze iti nimumarane hagati yanyu. Bene wacu Barundi, nimwe abamubona twaramaranye hagati yacu, hariho ico twariko turishura. Abarundi bari basigaye bizeye ibifaro, bari basigaye rukuraguza gusa bahevye Imana, biziziwe n'abapfumu. Hanyuma Imana arabiravye iti ishavu ryanje rero kugira rihumure nimubanze mwicane hagati yanyu. None abanyisirayeli ntivyabaye, bicanye bavukana. Imana iciravuga iti ubu rero mwicanye hagati yanyu muvukana, none ishavu riraheze. None nimurabe natwe twaricanye gushika ishavu ry'Imana rihera, ici tubwira iti ubu ndabahaye amahoro. Rero dukomera amashi yo Mana. Abanyisirayeli barasavye Imana irabumva. Imana uyisavye irumva, kandi Imana ntiyemera agacinyizo. Nico gituma yabakuye mu Misiri kabarokora, kuko ntiyemera agacinyizo. Ariko rero abanyisirayeli bama mu myidodombo imisi yose. Abarundi twese ko tumeze, turabe neza umuntu yidodomba nta mugisha ronka. Bama bariko baridodomba gushika mbere naho bagarariza ubutegetsi. Miriyamu na Aroni baragarariza Musa kandi bazi yuko ari Imana yamugenye. Korani na Datani, muravye mu gitabo cyo guharura 16, hari uwitwa Korani na Datani bagumutse bagira kudeta. Imana yaciye yasama ikisi ibamira bose n'imiryango yabo n'ivyabo vyose. Abanyisirayeli cabatesheje umugisha muri kiya gihe, bagize ngo barinjiye, bagitanguye kwinjira baca biruka mu busambanyi. Imana irabiraba ikibasukamwo ikiza. Bariko bagira urugendo, muravyibuka Imana yari yavuze ko atamwasi n'umwe azobaje imbere. Mugabo haravamwe umwe yitwa Hakani, ariba aranyegeza. Kuva uwo munsi ntibasubiye gutsinda. Imana yasubiye kubaha umugisha ari uko Hakani abavuyemwo, baramwica bamwicishije amabuye. Aha rero muca mwumva yuko indongozi nyonora ibidukwegeye kuko Imana yagenye indongozi kugira bungabunge ivya bene gihugu. Hakani yarivye aranyegeza, uburuhira Imana yaciye yankira bene Isirayeli bose ko batazosubira gutsinda. Natwe rero tugize indongozi zinyonora, Imana icitubuza kugira kwa rugendo wuteza imbere igihugu. Igihugu twaragishitsemwo, ubu hasigaye yuko rero tucubaka. Hakazobandanya ho kaboko mumenye yuko turiko twikwegera imivumo. Muri Isirayeli barasubiriye baragira amacakubiri. Baragira umwana n'ikinono. Musome mu gitabo ca mbere c'Abami 9 kuva ku murongo wa 21 gushika ku 23. Umwami Salomo yagize amacakubiri agira umwana n'ikinono. Afata bamwe abaremeye ku mutwaro uremereye, abandi nabo abagira inkundwakaza.
niho havuye gusambuka k'ubwami bwa Salomo. Ubwami butiyunze ntiburama bene wacu. Uburundi rero twiyunge tubumwe ntihagire umwana n'ikinono n'umuvumo, kuko niho havuye isambuka ry'ubwami bwa Salomo. Muze mubisome. Abanyisirayeli cababujije amahoro barabaye abiyorobetsi. Murabizi yuko na Yesu yatevye akanabacira urubanza. Mwabiyorobetsi mwe mwambara inshato z'intama naho muramabingira, mwabwoko bw'inzoka mwe. Abiyorobetsi Yesu ntibigeze bahuza. None ndabasabe abarundi ntitwifate rero nk'abanyisirayeli barinda guhanwa, ntituba biyorobetsi, nituba abantu b'abanyakuri. Imana irankana n'ibiturire. Abanyisirayeli barariye ibiturire baca barahanwa. Nimwibuke babana bo kwa Heri. Abana ba Heri batanguye kurya ibiturire ndetse n'amashikanwa barayiba mu isengero. Bagiye ku ruhimbi bakiba inyama zari zaje gushikanirwa Imana. Heri ntiyabahana. Imana icihana nabo bahungu biwe na Heri nyene ko yase kubahana. Bane ba mama, umuntu azi ko arya utw'abandi abadukwegeye, Imana ivyo ntishobora kuvyemera. Abana ba Samueli nibo bari kumusubirira, ariko vyatumye abene gihugu bagumuka kubera abana biwe barya ibiturire. Abene gihugu baragumuka na Samueli bacavuga bati ko ari ivyo ubu nuduha umwami natwe twago nk'ibindi bihugu. Samueli ntako yarakigira, kuko n'Imana acivuga iti bareke, kubera abana ba Samueli bari ibiturire. Nimusome mu gitabo cya mbere cya Samueli kigabane cya 2 ku murongo wa 12 niho mubona abana ba Heri ingene bivye bagakwegera ihanga ryose. Mu gitabo cya mbere cya Samueli kigabane 18 akarongo ka 3 naho niho mubona ingene abana ba Samueli bakweza ivyago bituma bene gihugu bagumuka, baranka gutwagwa nabo Imana yari yatondesheje. Natwe rero abarundi dufate akanya twikebure, dufatiye ku vyabaye vyadukwegeye mu gihugu cacu. Twikebuke, twisuzume. Aka kanya iyi minsi 3 tuzomara ngaha ibi minsi yo kwisuzuma. Nico gituma nagomba ndabasabe umuntu wese ubishoboye tumara akanya twese dupfukame imbere y'Imana, dusabwe wese asaba ikigongwe kukanenga afise gatuma Imana itaduhezagira. Nagira ndabasabe umwe wese ubishoboye dupfukame, umwe wese asaba ikigongwe ku ruhande rwiwe, ntagire usabira ikigongwe uwundi. Umwe wese asaba ikigongwe Imana ku ruhande rwiwe kukanenge kiwe kose katumye imihezagiro itaza mu gihugu cacu. Turizeye ko umwe wese yahejeje
kwirega imbere y'Imana kugira ngo tuze tumara iyi minsi umwe wese azi yuko yiyogeje imbere y'Imana. Nanje nk'userukira ihanga ndasabiye ikigongwe abarundi bose, abaraha n'abataraha, iyo abarundi bose bari, kugira ngo ivyo twakoze byose bigatuma Burundi bugira umuvumo, byose Imana ibitubabarire, hanyuma dutangure urugendo rushasha, Uburundi bwacu kiba igihugu gihezagiye, kuko ntaca Imana itaduhaye uwo muvumo, nitwe twawikwegeye. Imana rugira byose, turizeye yuko itwumva, kuko aho babiri canke batatu bakoraniye ivyo basavye byose Imana iravyumva. Murakoze. None rero twaje kuvoma ubwenge, kuko ubwenge bw'ukuri ni ubwenge bwo kwemera Imana. Muri iyi minsi tuzokwiga. Ndashimira cyane abakozi b'Imana kuko baravyiteguriye, batwigishe koko bitunyure bije mu misokoro, kugira tuze duheze iki gisabisho koko abarundi twese twanyuzwe, ivyatumye haza umuvumo byose twavyikuyeko. None rero reka tubanze tuvyinira Imana, Imana itwumve kuko turayikunda kandi twaravyiyemeje, nico twasezeranye. Duhere kuri twaje kuvoma nyene, twaje kwiriba. Dutambe n'umutima ubikunze, n'umutima ubikunze. Kuvoma dudubiza amazi tuvome, twaje mwami we, twaje kuvoma dudubiza amazi tuvome. Aya twaje kwiriba mwami, twaje kuvoma dudubiza amazi tuvome, twaje mwami we, twaje kwiriba mwami, twaje kuvoma. Egera Maria bari kure n'egera twaje kuvoma dudubiza amazi tuvome, twaje mwami we, twaje kwiriba mwami, twaje kuvoma. Haleluya, aya twaje kwiriba mwami, twaje kuvoma dudubiza amazi tuvome, twaje mwami we, twaje kwiriba mwami, twaje kuvoma. Haleluya, dudubiza amazi tuvome, twaje kwiriba Yesu, twaje kuvoma dudubiza amazi tuvome.
amubona Imana irakomeye. Ibi ntivyahoraho. Imana aratugiriye neza, iraduha kuyimenya. Uhora harakomeye aho mubona. Turavye ibihe twaciyemo. Uhora harakomeye cyane. Ego uhora harakomeye.
Manuka, Chubahira Manuka, Ukuramba Manuka, Ugiza Manuka, Amaputa Manuka, Azagigwa Manuka, Ukuramba Manuka, Chubahira Manuka, Amaputa Manuka, Azagigwa Manuka. Ay, 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 ay. Mama Mugiraneza, Tumuheza Giri, Ibiganza Hejuru, Duheza Giri Mama Mugiraneza, Yosa Beshi, Mama, Imani Muheza Kuramba, Ibiganza Hejuru, Tusabira Umugisha mawe, Tumusabira Umugisha, Amavuta, Imigisha Manuka, Chubahira Manuka, Ukuramba Manuka, Ugiza Manuka, Manuka, Oh Manuka, Amavuta Manuka. Hallelujah. Bakwibera muri Yesu, kwibera muri Yesu n'umunyanga w'Imana. Amashimeshi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rosha gusimba simba twese 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 twese
ejo turazi yuko iyo ari imponjo ejo bizaba bikomeye rero nagira ndabwire yuko ubu rero turatanguye ni kuonja tu ejo rero tuzoheza tukavungure neza none rero nagira ndabwire yuko iyi minsi tuzomara ngaha hazoba harimo n'intahe zitari nke mbere nagomba ndababwire yuko n'umushikiranganje wa mbere arashaka nawe kuzodushingira intahe dushingira intahe nawe kuko Imana yamukoreye byinshi cyane. Imana y'u Burundi irakomeye. Imana y'u Burundi irakomeye. Amen. Yasireko nimushimuhoraho. Mushimuhoraho. Dushimuhoraho ko ni mwiza. Yokore mwiza ukwimbabazi ziwe z'amahera adashira nimushimuhoraho yemwe barundi uko ari mwiza ukwimbabazi ziwe ushaka umudugiriza ibiganza haleluya twashima haleluya yuko ari mwiza yuko imbabazi ziwe zamaho muvuge hewe mana kizakazi Hallelujah.
Hallelujah. Yukwimbabazi ziwe. Izamaho. Nimushimuhoraho. Hallelujah. Yukwimbabazi ziwe. Izamaho. Zamaho. Uhoraho. Nashanagizwe. Uko vyamye. Hose ugashitsa. Hallelujah. Uhoraho. Nashanagizwe. Uko vyamye. Hose ugashitsa. Amina. Hey. Amina. 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 Twese, 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 twese. Twese, twese. Hallelujah. Twese, 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 twese. Impundu, impundu. Uri Imana y'Uburundi. Uri Imana y'umutekano. Uri Imana ya nyir'icyubahiro. Uri Imana y'Abarundi. Uri Imana y'amahoro. Uri Imana. 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 Twese, twese. Twese, twese. Twese, twese, twese. Usa kusimba, simba. 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 Pigaranga. Hallelujah. Amasini mundu. Hallelujah. Barakoze cyane mu gihe Bishop Ndepanda ariko arashika hano kugira ngo adusengere asozera tube turamenyesha no matangazo inyigisho ku ndongozi nahanyene ubwo bwugamo bwiteka ejo isaha 2 nkuko byatekanijwe ku ndongozi nahanyene mwa kino kibuga hari mu bwugamo bwiteka hanyuma inyigisho kugwaruka naha mu kigo cha ETS Kamenge hariho sale nini bazoca bayibereka niho muzogirira inyigisho guhera isaha 2 zo mu gitondo nkuko nyine mwabyumvise mu matangazo hanyuma twagomba dusabe imigwi y'abaririmbyi amakorale yose mwatumiwe muzi ko muri ku rutonde mutaririmbye no munsi ejo muzoze mwikazanuye muzoze mwiteguye mwese ejo muzoririmba abaririmbyi bose bari bazi ko batumiwe bari ku rutonde hanyuma ejo muze mushike kare reka dusabe abajeje intwaro muri mbere ba musanteri n'abandi bose byega bafise uruhara mu kubwira abantu ko boza mwa kino gikorwa ejo baze bababwira baze kare haba mu mwanya wo mu gitondo ntagira bazocererwa kambere haba no mu mwanya w'inyuma ya saa 6 nuko nyene reka tuduze ibiganza turamutse Imana yacu yibwire ngo urakoze hanyuma musenyeri Bishop aca adusengera kaze musenyeri reka twese duhe Imana yacu icubahiro turaguha icubahiro Mana yacu
turi hano muri iki gikorane kidasanzwe cy'amashimwe cy'igihugu cyateguwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nushimwe Mana yacu nziza ku byiza wakoze, waratugiriye neza mwami. Twarabonye mwamukora ibitangaza n'utwumiza muri iki gihugu. Ntaworeka kuduza amashimwe mwami kubwira ishimwe ridasanzwe ku munsi wacu wa mbere turi hano imbere yawe Mana. Turakudugije amashimwe tuvuga ngo reka witwe Imana mu gihugu cy'u Burundi. Waradukoreye bidasanzwe mwami mu bihe bitari byoroshe. Twarakubonye ugira neza mu gihe cy'izi ndwara z'ikiza cya coronavirus. Waragaragaye nk'Imana. Warakoze Mana, warakoze ku ndongozi zacu uhereye ku munyeni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umuryango we. Waragaragaye mwami mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka. Waragaragaye ku ndongozi zose, waratugiriye neza Mana. Nico gituma turi hano kuri uyu munsi muri iki gisagara ca Bujumbura dutanga amashimwe mwami kubihambaye wakoreye u Burundi. Ni naco gituma uyu mwanya mwiza cyane mwami kuko mashimwe niho wibera kandi mu mashimwe niho ukorera. Kubwaya mashimwe mwami turi hano tugushima nuyakire kandi uyumve uhereye ku ndongozi zacu. Turavuze ngo mwami numva y'amashimwe turiko turagushima bituma wihoraho Mana yacu ukora ibidasanzwe ku bw'iki gihugu. Ni igihugu cy'amasezerano, hari ibyo wasezeranye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu turi mu gihe cy'amasezerano, ubu turi mu gihe mwami cy'uko tuguhamagara ngo ukomeze kwigaragaza kandi ukomeze kwikorera nk'Imana. Ukuboko kw'Imana kube hejuru y'u Burundi n'abarundi, ukuboko kw'Imana kube mu migambi y'igihugu cyacu, ukuboko kwawe mwami kube hejuru y'inzego za zirongoye iki gihugu. Wigaragaze nk'Imana kandi ukora ibidasanzwe. Icubahiro ni ikibi cyawe mwami wacu. Turagukome amashi menshi cyane, turagukome amashi menshi cyane y'amashimwe. Tuvuga ngo warakoze mwami, warakoze mu mwaka turangije, warakoze mwami kandi twikwerekana umwaka tugiye kwinjiramo wa 2022. Reka uzokora ibidasanzwe muri iki gihugu mwami. Ishimwe ni ryawe, icubahiro ni cyawe. Iyi minsi yose tugiye kumara hano, reka mwami uzurongora ibikorwa byose bizokorerwa hano hano kuri uyu musozi. Uhereye mu nyigisho uzufasha abakozi bawe mwami wateguye guhagarara imbere yacu batwigisha. Ushishikaye mu butumwa bwiza bw'ijambo, reka uzukora ibidasanzwe mwami mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turagomba kukubona mwami mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turagomba kukubona ukora ibidasanzwe. Turagomba kubona uhezagira iki gihugu, uba mu migambi ya leta yacu, leta mbyeyi, leta nkozi. Reka uzobe mu migambi yayo kandi uzoyishigikire. Turagushimiye, turagukenguriye kuri umunsi udasanzwe. Icubahiro n'ikibi cyawe kubikorwa byose bikoretse kuri uno munsi. Nushimwe mwami ko banye natwe kandi ugiye kubana natwe mu myanya yose iri imbere aho tugiye gutaho tugirire neza. Kandi icubahiro cyawe kigaragare kuri twebwe. Uzitirire u Burundi n'imbibe z'u Burundi, uzitirire kandi ukora ibidasanzwe uhera wa Isirayeli aho bafite ibyiyumviro bitari byiza, uhindura ibyumviro byabo bibi byumviro byiza ku gihugu cyacu kuko ni igihugu cy'amasezerano. Urakoze mwami kutugiriye neza. Icubahiro n'ikibi cyane mu izina rya Yesu. Amen. Mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, yeah, mambo sawa sawa, mambo sawa, yeah, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa.